Inama nkenguzamateka yaratunganije ibirori vyo kwipfuriza umwaka mushasha abakenguzamateka n'abakozi bo muri urwo rwego kw'igenekerezo rya 2 Ruhuhuma uno mwaka. Ibirori vy'uwo musi bikaba vyari bihagarariwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera. Mw'ijambo ashikirije abaraho, Nyeniteka Sinzohagera yarabipfurije kugira amagara meza, imigisha n'ibikorwa mu mwaka wa 2022. Mu ntumbero yo kwirimbura, umukuru w'inama nkenguzamateka yarashikirije ivyaranguwe n'ubwo rwego arongoye mu mwaka wa 2021. Bimwe mu vyo inama nkenguzamateka yaranguye harimo kwemeza integuro z'amabwirizwa, ukugenzura ibikorwa vya leta, guhimiriza abenegihugu guteramira amahoro n'umutekano no kwikingirikiza coronavirus. Nyeniteka Sinzohagera yarongera arashikiriza ivy'inama nkenguzamateka itegekanya kurangura mu mwaka wa 2022. Muri vyo harimo kubandanya guhimiriza abenegihugu gukingira ibidukikije, kuraba ko amoko yose aserukiwe mu nzego za leta no kwemeza integuro y'ibwirizwa rigenga abakozi bo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Turutse kubwira twifurizanya umwaka wa 2021, twari twamenyesheje ko twariko turavugana n'izindi nzego kugira ngo haboneke ibwirizwa rigenga abakozi b'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Integuro y'iryo bwirizwa ririko riratosorwa n'inzego zitandukanye. Nitwamara guheza guca irya nino ivyoja mu nteguro y'iryo bwirizwa, tuzoheza tubicishe mu nzira zitegekanywa n'ingingo y'164 y'ibwirizwa shingiro kugira ngo integuro y'iryo bwirizwa yemezwe. Ivyo birori vyo kwipfurizanya umwaka mushasha mu nama nkenguzamateka bikaba vyari vyitabwe kandi n'abaserukira ibihugu vya Tanzania na Nigeria mu Burundi, bamwe mu bajeje intwaro mu ntara ya Gitega n'abandi batumire batandukanye. Ivyo birori vyaranzwe kandi n'intambo z'umugwi w'abakozi bo mu nama nkenguzamateka n'umugwi w'abaririmvyi bo mu ntara ya Gitega.